Igice ca mbere kigizwe n'ibice bibiri, atangura aramukanya, nyuma agatera intege rino shengero ry'i Tesalonike, arishishikaza ngo rikomere hagati mu marushwa. Mu ndamukanyo aramukanya kwa kundi nyene akunda kuramukanya mu vyete vyiwe, mugana shangaruke ku cecere ku murongo wa kabiri, aho abifuriza ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data hamwe no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro. Twaravuze muri cece cacu ca mbere ingene ubuntu budusubiza ku bikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba, ingene adupfira tugira mu gishingo, akadukura ku burake bw'Imana, akatwuzuza n'Imana, tugatsindanishirizwa, tugacungurwa, tukuzura n'Imana, ingene ivyo arivyo biduha amahoro nyakuri. Alors, nibuke yuko ivyari bikikuje ab'i Tesalonike vyari ibibazo, rwari urupfu, vyari birinde, kwari ukwicwa, yari umubabaro, kunyagwa ivyabo, kwankwa, urunuka n'ikibano n'abavyeyi n'imiryango. Ibi si ibintu vyoroshe kubamwo maze ukaba ufise amahoro. Pawulo ntiyari ayoboye ibihe ariko araca mu bitoroshe, mugabo yarazi ko amahoro Imana itanga n'amahoro ari surnaturel, n'amahoro umuntu ariko arahamwa, ariko aricwa, ariko aramburwa ivyiwe, yanswe na bose ashobora kuzura amahoro, kuko amahoro yiwe yanduruka mu buntu bw'Imana. Amahoro yiwe yanduruka mu buntu Imana yamubwiye muri Kristo Yesu. Ikintu ca mbere comubuza amahoro ni ukutuzura n'Imana. Ikintu ca mbere comubuza amahoro si uko ariko barahigwa mu bugingo bwiwe bupfe. Murabizi Yesu hariya mu butumwa bwiza avuga ati reka ndababwire ikintu kimwe, ntimutinye uwica umubiri mugabo ntashikire n'umushaha, ariko ndabere ko mukwiye gutinya ngo ni wa wundi yica umushaha agaca afata n'umubiri ngo byose akabihonereza muri Gehinomu. Rero ikintu ca mbere dukwiye gutinya twaramaze kugikizwa n'urupfu rwiwe rutazoshira, ni ugutandukana n'Imana ibihe vyose. Iyo ico twamaze kugikira kubw'ubutumwa bwiza, kubw'ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu, ayandi madanje adukikuje externe ntaco aba akitugiza. Aca agenda rero mu mirongo ikurikira kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 10, imbere ko agira isengesho agatangura kubatera intege. Iyi mirongo mikeya kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 10, ingene abatera intege bashaka tujane buhoro buhoro murabe ingene bivuga. Avuga ati biradukwiriye kwama tubashimira Imana bene data nk'uko bikwiye, kuko kwizera kwanyu gukura cane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira. Nico gituma ubwacu tubirata mu mashengero y'Imana, kuko kwihangana kwanyu n'ukwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza. Ico ni ikimenyetso co guca amateka kw'Imana kugororotse, ngo muze mwemere gushika mu bwami bw'Imana, ubwo namwe mubabarizwa. Kuko ari ibigororotse ku Mana kwishura amarushwa abayabatera no kwishura mwebwe abayaterwa, kuruhukana natwe aho Umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru, azanye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe hagati mu muriro waka, yishure guhogwa abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. 9. Bazohanwa niko guhona kw'ibihe bidashira, kuva mu nyonga h'Umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe, azozira gushimirwa abera biwe kuri wa munsi no gutangarirwa kubw'abamwizeye bose, kuko intahe twashize muri mwebwe yemewe. Amen. Tuza kurangiza kwisengesha mu nyuma, ariko tugaruke ku majambo Pawulo akoresha mu kubatera intege. Ubwa mbere atangura kwapresya ugukura kwabo ko mu buryo bw'inkembe, nk'uko abikora mu gice ca mbere, igice ca mbere ku murongo wa 3, atangura kwapresya ingene ugukura kwabo kuri tellement évident kuja vuga ati biradukwiye, nous sommes obligés kubashimira Imana. C'est tellement évident. Croissance yabo yaragaragaza ivyanga kuja vuga ati biradukwiye, we have to, we ought to, we are obliged, dutegerezwa kugira ico tubwiye Imana ku bwanyu tubashimira Imana.
aca avuga ivyo bintu abashimira Imana nkabigubiza mu kirere, ukwizera hamwe n'urukundo. Hano rero muca mwibuka amajambo yavuze hariya mu Bitesalonike ba mbere igice ca mbere ku murongo wa 3, aho naho nyene abashimira ngo ibikorwa vyiza vyo kugororoka vyanduruka mu kwizera kwabo, ubutame bw'urukundo hamwe no kwihangana kuva mu kwizigira. Ariko hano ca turindira gato, dupoza gatonya, kuko dusanga agarukana ukwizera hamwe n'urukundo, mugana agarukana ivyizigiro. Umuntu agaca yoza mbega ko mu kubashima mu cete ca mbere avuga y'ama vertu atatu, la foi, l'amour et l'espérance, ni gute muri kino cete ca kabiri yavuze la foi na amour gusa? Mbega ni ino mission iri involontaire, mbega avyibagiye atabishize ku mutima, canke naho hari impamvu yavyibagiye canke atabivuze? Jewe novuga yuko hari impamvu atabivuze. Turavye mu cete turazi ko aza kubakosora ku bijanye n'ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Araza kubakosora ku bijanye n'ivyizerwa vyabo bijanye n'igihe c'iherezo. Kandi ivyizigiro vy'umukristo bihagaze mu ngene atahura urupfu, ukuzuka hamwe no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero kubera bari bakiriye inyigisho zitameze neza ku bijanye n'ivyizigiro, ku bijanye n'igihe c'iherezo, ku bijanye n'ukugaruka kwa Yesu Kristo, bigaragara yuko bimwe bashimira mu cete ca mbere ubu unye bitanguye kuja mu kaga, kuko tuzobiraba mu gice ca kabiri inyigisho bakiriye zitari zo ku bijanye n'ukugaruka kwa Yesu Kristo ngo zituma bagira ubwoba, bagira confusion, bagira inquiétude, bagira des soucis. Si abantu buzuye ivyizigiro kubera inyigisho bakiriye atari zo ku bijanye n'ukugaruka kwa Yesu Kristo zigenda zibacanga. Rero biragaragara ko ino vertu ya espérance iriko iraba atake hamwe n'umugwanizi. Ariko naho biri uko, dusanga ari ishengero rishishikara, dusanga ari ishengero rikomeza. Kuva ku murongo wa 5 gushika mbere barashaka ku murongo wa 10 aca atangura kuvuga rero ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ingene ari ikiremesha abariko barababazwa kubw'ubutumwa bwiza. Ubwa mbere arevoka la justice de Dieu, aragaruka ku bijanye n'ukugoroka kw'Imana. Ngira murabona incuro yavuze ukugoroka kw'Imana. Umurongo wa 5, Imana igororotse. 6, kuko ari igororotse ku Mana kwishura amarushwa aba yabatera. Nimba hari ikintu kigoye iyo umuntu ariko arababazwa, ni kubandanya yizera ko Imana igororotse, kuko tout d'un coup Dieu va lui paraître injuste ku biriko biramushikira. Dieu va lui paraître injuste ku bijanye n'ivyo yari yifuza ko Imana igirira abariko baramuteza ingorane, abansi biwe, ariko Imana ntibikore. Dusanga nimba ari ikintu gikomeye, dusanga twakekeranije n'ubugororotsi bw'Imana iyo turiko turababazwa. Mbega ni gute Pawulo yishura kw'ico kibazo c'ubugororotsi bw'Imana? Ubwa mbere arerekana ingene ubwami bw'Imana nibwaseruka buzonaserura ukugororoka kw'Imana. Muribuka Yesu avuga ati murondere ubwami bw'Imana hamwe n'ukugororoka kwayo. Hano dusanga le concept ya royaume de Dieu et la justice biri plus ou moins juxtaposé. Kubera iki? Pawulo arabizi neza ko naho bishika Imana igaragaza ukugororoka kwayo hano kw'isi no mu bishikira, yararindiriye igihe aho izokweyura rwose kwigororotse mu vyo yakoze vyose n'ubwo yaducishijemo vyose, n'igihe ubwami bwayo buzoseruka ku mugaragaro. Ico gihe izoserura vy'ukuri yuko igororotse. Rero nimba bifuza kubona Imana igororotse, nibitegaho Yesu Kristo azozira, kuko azoza guserura ubugororotsi bw'Imana. Tubandanije, mbega Yesu niyagaruka akira inganji yiwe, ni gute ubwami bwiwe buzoserura ubugororotsi bw'Imana? Reka mvuge ibintu bibiri Yesu Kristo azokora neza. Azohereza impera abihanganye mu bigeragezo, yongere acire ko amateka abansi b'ubwoko bw'Imana. Azokora ivyo bintu bibiri. Reka tubere nk'abiraba ivyo bintu bibiri kandi n'ingene bigaragaza ubugororotsi bw'Imana. Ubwa mbere, impera. Ni bande bazoronka impera? Na bano bantu bashishikara. Mu gitabo cy'ibyo Yoshua kivuga ngo uwihangana agashika kw'iherezo azoronka impera.
Yakobo ariko aratera intege abariko barababazwa ati mwibuke yuko na Yobu amaze kwihangana yaronse impera. Dusanga abazoronka azoronka ibako ryo kubona ubwo bugororotsi bw'Imana buzoserukana n'iseruka ry'ubwami bw'Imana ni babandi bashishikaye mu mibabaro. Ubwa kabiri, mbega impera yabo izo bimeze gute? Hano rero nashaka munyumvirize, mbega impera abo bantu bariko barababazwa baba b'Itesalonike mu kijana ca mbere ababayeho inyuma yabo canke twebwe n'abazoza inyuma yacu, mbega iyo mpera twiteze Yesu Kristo niyaserura ubwami bwiwe imeze gute? Reka duhere ku kintu kimwe, akaruhuko. Avuga ngo ku murongo w'indwi, no kwishura mwebwe abayaterwa kuruhukana natwe aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Abantu bama bifuza ngo baruhukire ngaho. Ego, hari akaruhuko Imana iduhereza twakavuze, ya mahoro azana n'ubuntu bw'Imana. Hariko akaruhuko azana no gutsindanishirizwa n'Imana. Ariko kandi hari akaruhuko aho shalom, amahoro holistique y'Imana azokuzura isi yose nk'uko amazi yuzuye mu kiyaga, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'igumbagumba, mu buryo bw'ihema, mu buryo bwose. Imana izoduhereza akaruhuko, izoduhereza impore, mugabo izoturuhurana hamwe n'abandi bera bose, kuko avuze ati izobaruhurana hamwe nanje jewe nde Pawulo rero aho presenta abantu bose abera bose baba ndavuga ngo mwibuke yuko uzogenda wese agororotse azohamwa. Handi Pawulo nyine akavuga ati kuko bidusaba guca mu marushwa menshi kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana, atari ukubera amarushwa ari yatuma Imana iduhereza impera y'ubwami bw'Imana, ahubwo ni uko abavutse ubwa kabiri batega ubuzima bwabo bwo kuba abigishwa ba Yesu Kristo, ubuzima bwo guhindurwa n'ubutumwa bwiza hamwe no gutwara ubutumwa bwiza bitegeza kubakwegera amarushwa kanaka. Kandi abo bigishwa nyene baca muri ayo marushwa nibo babikiwe akaruhuko. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi kintu ca kabiri kigaragara ku murongo wa 10 ngo ahazozira ngo être glorifié et admiré par les saints. Dusanga Yesu Kristo niyagaruka hari ikintu abera bazohabwa nk'impera. Ils vont admirer leur Seigneur, ils vont contempler sa gloire, bazokwitegereza ubwiza bwe. Ku murongo wa 10. Haleluya. Sinzi impera witeze mu ijuru. Bamwe bumva bakeneye amazu cyangwa amabarabara y'inzahabu, ariko umwanditsi witwa John Piper yavuze ati bimaze iki kuzoja mu ijuru Yesu atarimwo, naho ryoba ryuzuye n'ibyiza byose niyo twama turirimba vyoba bimaze iki? Ijuru tubyifuza kubera Yesu ariho azoba ari. Impera y'umugororotsi uzokwitegereza, ukuzokwadimira ubwiza bwa Yesu Kristo ibihe bitazoshira. Ubwa kabiri, ubwami bw'Imana bwaseruka buzoseruka kw'Imana, mugabo kandi ni gute bizogaragara? Abanyavyaha bazocibwa ku rubanza. Ubu rero tugabe kuri identite y'abo bantu Pawulo avuga bazohanwa. Novuga ko bavuga mu mice ibiri, avuga ngo umurongo w'8 yishure guhogwa abatamenye Imana n'abatumviye ubutumwa bwiza. Umurongo w'8 womenga agize imigwi ibiri, abatamenye Imana n'abatumviye ubutumwa bwiza. Yesu Kristo niyagaruka, son jugement izo apporter sur deux catégories de gens. Abantu bapfuye batigeze bumva ubutumwa bwiza bazocibwa urubanza. Hari abavuga bati oya, umuntu yavuye inza apfa atumvise ubutumwa bwiza Imana izokwiyaranje. Oya, Pawulo avuga ati abapfuye batumvise ubutumwa bwiza bazocibwa urubanza. Bazocibwa urubanza bivanye n'umuco bari bafise mu gihe cyabo n'ingene bawukoresheje. Ico tuzi co Pawulo avuga yuko abantu naho Imana yahishuye ibikenewe byose kugira ngo bayimenye muri la révélation générale, ariko batigeze bayumvira. Rero tuvuze ngo abatumviye Imana
Pawulo ko avuga umugwi munini w'abantu bapfuye batumvise ubutumwa bwiza. Ubwa kabiri, abandi bantu bazohanwa n'abantu bumvise ubutumwa bwiza ariko bakagarariza, n'abantu bumvise amakuru ya Yesu yapfuye akazuka ariko bakagarariza. Ni bano bantu bariko barahama ab'Itesalonike kandi bariko barumva aya makuru ya Yesu Kristo, abo bari mu bazohanwa. Mbega kino gihano cabo kizoba kimeze gute? Turiko turegereza kurangiza. Ubwa mbere, umurongo w'9, bazohanwa uguhona kw'ibihe bidashira, destruction éternelle. Alors, hari abantu biyumvira ati Imana izohana abantu imyaka 100 icibareka ibakureho burundu, ibyo bita annihilation. Alors, l'annihilationnisme ntabwo ari concept biblique, ni concept abantu bazanye kugira ngo bagerageze biyumvira ati Imana ntiyoba igororotse hamwe yohana abantu ibihe bidashira kandi bacumuye umwanya kanaka. Ni igicapo abantu bafise cy'ubugororoka kw'Imana, ariko Imana yoyo mu bugororotsi bwayo hamwe idahanya abantu ibihe bidashira ntiyoba igororotse, kuko bacumuye ku Mana ihoraho, na offense yabo iri éternelle. Niyo mpamvu na jugement yabo na destruction yabo iri éternelle. Bamwe barahometa en cause la justice de Dieu muri iyo jugement, ariko dusanga by'ukuri le jugement de Dieu il est éternel ku banyabyaha, ahubwo bihevera actually la justice de Dieu. Bwa kabiri, ikintu kibabaje, igihano cabo ngo kizova mu nyonga h'umwami Mana hamwe no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe. Bene data, umunsi umwe Dawidi yaracumuye asaba ko Imana ari imwihanira. Byari ibintu biteye ubwoba cyane, byari ibintu biteye ubwoba. Ushobora kuvuga ati erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Bene data, ntuzo uri kurahanwa na leta, ntuzohanwa na documentation. Ndaza abantu bumvise documentation aca yumva umenga biraheze. Bene data, uyu azotanga kino gihano ni Imana nyiri ubushobozi bwose, izokwihanukira mu guhana. Igitabo cy'Ivyizigiro Yohana cyatwereka ngene Imana izokwihanukira mu guhana, mu kuduhereza igicapo gitonya c'ingene abantu kera bagana ngo bafata inzabibu bakazishira mu bwato, bagaca batangura guhonyanga izo nzabibu gushikaho lo jus iba presse, hanyuma bakavoma iyo jus mu bwato baba batoboye munsi, jus igaca munsi, bakayireka hasi munsi y'ikinogo, kugira ngo berekane ingene Imana izokwihanukira mu guhana. Ibi vyose Imana iri kubibwira bano shengero kugira ngo irikomeze mu vyo riko riracamo. Hamwe bona kekeranya ko Imana itagorotse, bibateye intege yuko ubwami bw'Imana buzoseruka kw'Imana kandi buzogaragarira mu guheza impera abihanganye gushika kw'iherezo, hamwe no guhana gushaka iteka abanyavyaha aribo bataranye Imana canke bagararije ubutumwa bwiza. Pawulo arangiza kino cyo cya mbere ariko arasenga, umurongo wa 11 gushika umurongo wa 12 turangiza dusengera hamwe. Nico gituma tubasengera iminsi yose ngo Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu, kandi ishikisha ubushobozi ico munezerererwa ciza cose n'igikorwa cose kiva mu kwizera. Ngo Imana, ndabasengera Imana ngo ibabone yuko mubereye ihamagarwa ryayo. Nashaka gatonya dusubire kandi twiyibutse ko Pawulo ariko arababwira yuko Imana yifuza kubabura mu bikorwa vyabo, bari dinye yo gutoranywa nayo, bari dinye yo guhamagarirwa, yo gutoranyirizwa hakiza no guhamagarirwa ubugingo budashira. Mugabo avuga ati ni mubeho ubuzima buhwanye n'umuhamagaro wanyu wera, iyabahamagaye ni yera. Reka rero ubuzima bwanyu mwaramaze gutoranywa buserure akameremere kagororotse k'iyo Mana yabatoranije. Amajambo ako gusa nayo tuyasanga muri Petero wa 2 igice ca mbere, ahejeje kuvuga ingene Imana ihamagarira abera kubandanya bakura dans les vertus morales, aca avuga ku murongo wa 10 ngo nico gituma bene data mukwiye kurushiriza kugira umwete wo gukomeza ihamagarwa ryanyu bo no gutoranywa kwanyu. Gukomeza ngo affermir votre élection,
affermir votre vocation. Ntabwo Paul arababwira yuko biciye mu bikorwa vyabo berekana ko bari babereye guhamagagwa, ariko kuko bahamagawe kandi bagatoranywa batabibereye, reka rero babeho mu buryo bubereye ihamagagwa ryabo ryera. Haleluya. Abasengera ko Imana ibaheza ubwo muntu bwo kumarcha selon le saint appel iri ku buzima bwabo. Ubwa 12, umurongo wa 12 aca avuga impamvu kugira ngo izina ry'umwami wacu Yesu rishimagizwe, hanyuma namwe mushimagizwe muri we. Iyo tuko turabaho ubuzima bwejejwe burefleta umuhamagaro wacu muri Kristo Yesu, tuba turiko turashimagiza Yesu Kristo, tuba turiko turahesha icubahiro uwaduhamagarishije ingeso ziwe nziza, tuba turiko turahesha icubahiro uwatanze ubugingo bwacu. Ubwo catumye apfira bose arugira ngo abari babi batacinezeza, ariko banezeza uwapfuye akabazukira. Ubwa kabiri, natwe ubwacu turabaglorifiye. Iri jambo twebwe gushimagizwa ntisobanura ko tuba au centre y'icubahiro c'Imana, ahubwo nuko uko turushiza kwezwa niko tugera twambara ubwiza bwa Yesu Kristo, niko Kristo agenda dusangiza ukwera kwiwe, tugashushanywa nawe muri uru rugendo kugenda dushushanywa n'umuhamagaro wacu wera wo muri Kristo Yesu. Nizeye ko aya majambo yabakomeje. Ubutaha tuzogaruka mu gice ca kabiri ahavuga ku munsi w'Uhoraho n'ibizoranga ukugaruka kwa Yesu Kristo. Muzobe muharira ngo tubandanye kino cete cacu ca kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike. Murakoze. Yemye boshobotsa ntimutinye